What's up la famille, j'espère que vous allez bien, twe tumeze neza. N'umusi ndabazaniye iyindi nkuru nshasha, tuzokina green card itariki 2 z'ukwezi kw'icumi. Ndavuze nti itariki 2 z'ukw'icumi. Umurundi wese ahari hose, uwumva ikirundi wese, abarundi, abanyarwanda, itariki 2 z'ukw'icumi tuzokina green card. Bijya bintu muguma mutanga amafaranga ngo muri ville zahe ngo 10,000 ngo 7,000 mufise menshi. Uyu munsi rero nifuza ko ndabigisha uko ushobora gukina green card ukoresheje telefone yawe. Uratora telefone yawe nk'uko bisanzwe, ugandikamwo muri Opera Mini canke muri Chrome DV program.state.gov, hama ugaca ugira search, ugaca ugira recherche. Utarakanda subscribe ayandi makuru mashasha, ukande subscribe kugira uzoze uraronkera amakuru kugihe. Sivyo gara famille, kugira tugire umuryango wagutse no kuza turigishanya. Okay, murabona ko ya link yacu yugurutse, ngira murabibona. Nakoresheje link ya kera 2025 kugira ndabigishe, kubera ko link ya 2027 ya 2027 ntiruguruka, niyo tuzokina. Hama ucumanuka hepfo gato ukandika handitse entry, begin entry niho ucukanda. Hama umaze kuhafyonda urarindira bikazunguruka. Kandi I'm very sorry, connection yanje ntimeze neza, network ntimeze neza. Hama bimaze gutora, ngira murabona ko batuzaniye code bazoguha iyindi, batanga amakode atandukanye. Uhita wandikamwo iyo nyene uko bayiguhaye, kuko icyo baba bashaka kuraba koko ko uri umuntu uri kurakina green card utari irobo. Baba bashaka kwevita abaskama, baba bakeneye kwevita ibintu byose byoza gukina green card atari umuntu. Ndasubiramo, wandika iyi code uko nyene bayiguhaye, nimba ari mu ndome nkuru, nimba ari mu ndome ntoyi, uyandika uko nyene bayiguhaye. Mugira partage no ku bagenzi n'inshuti, kuko iyi video irakwigisha bihagije uko ukina green card utarinze gutanga amafaranga, wibereye muhira. Ubukwirikira nzoca ndabereka uko ukora ifoto. Hama rero wanditse ya code ucufyonda ukarungika. Murabibona? Nibaza ko abariko murankurikirana muriko murabibona. Nibaza bashobora gutangura kugira exercice ukaraba neza. Hama musi link yuguruye ukazoba mu bambere gucomplete. Amakuru yose muzoyo yaronkera kuri YouTube, bisaba ko gusa uguma uri hafi y'uru rubuga rwacu. Urabona baratwereka part 1, urabona hambere handitse name, hariho last na family name. Kadufate uyu yitwa Ndayikengurukiye. Aka n'akarorero, ushobora kuba witwa Karikuru, witwa irindi zina, urandika izina ryawe rya mbere. Aha naho reka twandike Felicien. Ushobora kuba witwa Jean Claude, uyandika ngaho nyene. Iyo nayo ni first, urumva ni first name. Hama tusha tumanuka hepfo handitse middle name ni itazirano, mu gihe ridasanzwe riri kuri passport canke karangamuntu yawe, biba bikenewe ko uryandika, uca uhita ufyonda harya handitse no middle name. Hama tusha tumanuka handitse gender, uri umugabo, uri umugore. Nibaza umwe wese urwego waba ariko baruzi. Uri umugabo ufyonda aho hambere, umugore ufyonda aho kabiri. Munkurikirane la famille. Hama ucumanuka handitse birth date ha gatatu. Aha two turuzuza form ya green card. Tuza aha, urabona muri etazi bahera ku kwezi, bagasubira umunsi, bagasubira umwaka wavukiyeko.
kadufate ko ngaho umuntu avutse mu kwa gatandatu, aha naho sorry, aha naho twandike ko yavutse itariki 30, aha naho ko yavutse dufate nko muri 2000, sivyo la famille, kandi ndizera ko muri ko murankurikirana muri ko murabibona. Hama ucumanuka hepfo Siri where you were born, aho urabona aratubwira interbirth Siri only, tumanuka hepfo ukandika aho wavukiye, utafise naho ushobora gushira ngaho handitse birth Siri unknown, kadufata yuko yavukiye twandike ndikabaje twandike nka Murehe, ushobora kuba aho wavukiye ku Gatumba niko wandikaho. Aha naho handitse country where you were born, igihugu wavukiyemo, dufate twebwe ko turi abarundi, urarondeza ngaho igihugu cawe, dufate Burundi, ngiyi urahita ugahafyonda ku Burundi, uca tumanuka epfo tugaca dufyonda aho handitse no, kubera ko Uburundi buri eligible gukina green card, hajya tuca twandika no. Ushonze kuri wi ubuvuze ko utari eligible, aho turaselection twanditse Uburundi, aha tuca tuza ku hantu hagira indwi, ariho rero nyamukuru green card bihagaze ku ifoto. Iki kintu muze mucitondere, kuko green card kugira umuntu abe selectionné hanini ni ifoto, havuye ifoto hakwirikira amahigwe, kuko iyi ni Rona. Aha ni nkuko woja gukina kazino utazi ko uza kurya, mugabo kubw'amahigwe birakunda, nibaza mwama mwumvise abantu bagiye kuba muri Etats-Unis kubera green card. Uco ndahanditse choose new photo, curaba rero hamwe uwashira ya foto yawe ya green card, nimba iri muri document, nimba iri muri kamera, ukayirondera. Kadufata akarorero twihanganisha n'abarundi bagize iminsi bari gukora ama interview muri Kenya. Murabona ko icuka kitameze neza hagati y'u Burundi na Amerika, ntibari ko bararonka amaviza, ariko twizere ko abazokina uyu mwaka tuzogirirwa amahigwe, kuko naje naho ndabibigisha nama nagerageje sindigera mba selectionné. Ibi bintu rero bisaba iki? Amahigwe. Hama bagenzi, ifoto misi yose yama ikenera kuba ifise resolution ya 6x6 pixel, resolution ya 6x6, hama ntiyigera maximum irenza 240 kilobyte, hama itegerezwa kuba iri muri GPG format. Ibyo ni amategeko agenga iki ifoto. Ikindi kintu, background inyuma ategerezwa kuba ari blanc, ategerezwa kuba hari white, ategerezwa kuba hera inyuma ku ifoto. Ugize aha huje canke hasi ukundi kuntu, awewe mu bantu imashini itangura gukansoringa ubwa mbere uburimo. Iki rero ni cigwa kizokurikira, kuko ifoto nico kintu ca mbere nyamukuru. Hama turagenda handitse mailing address ntikenewe cane, naho utoyuzuza ntaco biba bitwaye. Reka dufate ngaha kuri in care of, twandike dufate Kamenge. Aha naho address line 1 dufate ko umuntu aba nko mu Mirango, basi dufate address 2. urashobora kwandika dufate Kigabashi, dufate twandike ibi ntibiri necessaire cane, naho utovyuzuza ibi biri mu bintu badakunze kuraba cane. Burya ibintu byose bihegeze ku ifoto. Reka dufate twandike Ntahangwa, dufate ko umuntu aba muri Ntahangwa, dufate Siri, dufate nka Kamenge,
country dufate Bujumbura, hama postcode. Iki ni ikintu cama cacanganije abantu. Mu Burundi nta postcode dufise, hari abahora bandika desa 57 mugabo sivyo na gato. Burundi nta code dufise, hajya uhasiga uko nta kintu na kimwe wuzuzaho, mu gihe abantu benshi bakunda kuzuzaho ivyo. Ucuza ngaho handitse country ukandikaho kuva mu Burundi, nibaza biratahuritse. Hama ucuza ngaho handitse country where you live today, igihugu ubamo uyu munsi. Ushobora gukina green card uri muri Kenya, uri Zambia, Mozambique, Rwanda, ushiramwo igihugu ukinye green card urimo. Kadufate twebwe ko turi mu Burundi, nego mugomba wokina kuri muri Burkina Faso mu gihe ari yuri ni wewe tu. Hama tuca tumanuka kuri 10 handitse phone number, utanguzamo plus de 57, hama ukandikamwo nimero zawe. Kadufatizi amucuza ngaha kuri email address. Iki rero ni ikintu c'ingenzi, ntushobora gukina green card ata email ugira, kuko irakenerwa mu kuraba result. Kadufatiye twandikemo iyi no ngaha hepfo, uca wandikamo iyo nyene, uca wandikamo urumva email yawe hakuri email address naho hakabiri ugaca wongera ukamanuka inepfo. Ni iki ni ikintu c'ingenzi. Green card iri eligible ku bantu bafise imanite, kubera kuri imanite kuduga utegerezwa rero kuba warize, kuko biri muri bimwe baraba no mu madokima mu gihe wagiye muri interview muri Kenya. Kadufatiye yuko afise universite, mugabo utegerezwa gushiraho degree office. Okay, aha urabona barakubaza kuri unmarried, aha barakubaza kuri married, barakubaza kuri divorced. Aha wewe ni muri mu divorce, nimba utarongowe dufatiye kuri mu célibataire ufite ho hambere, warubatse ufite ho hakabiri. Mu gihe wubatse uri divorce ufite hajya. Okay, uca tumanuka ngaha kuri 14, baratubaza ngo number of children, ufise abana urandikamo ngaho. Reka dufate abana dufise twandikemo ubusa, cumanuka ngaho handitse continue, ufyonda ukacurindira bigatora. Ndabashishikariza kubabwira mukurikirana iyi video neza kugira itariki 2 z'ukwicumi. Link nzokora video uwo munsi nyene, cenda yishiramo muri description. Abagomba gukina green card muce mukina, nzoshiramo na contact yanje. Ari kibazo ufise ca kuzazaniye umbaze. Green card tumara ukwezi tuyikina, ihezwa gukina haheze ukwezi. Uwakina umunsi wa mbere, uwakina wa kabiri ntaco biba bitwaye. Okay, baca bakubwira ngo go back to part 1, baca bakwereka ivyo wujuje, bakubaza ko ari byo, ukaverifya ko ataho wihenze, araho wihenze ugasubiramo ukamodifya. Hama uhejeje uca ufyonda handitse submit, uba uhejeje. Baca bakuzanira page ya nyuma iriko ibintu vya confirmation number bitangurwa n'ibiharuro. Ubu tuzokina bizoba bitangurwa na 2027. Uca ubikubita screenshot, hama ukaca ubibika aha data canke ukavyandika dufate mwikaye mu rupapuro. Wewe aho ushoboye kuronka hose niho ushobora kubibika. Murakoze cane, video muyirungikire inshuti n'abagenzi kugira tuzokine green card uyu mwaka turi benshi. Kumbure bamwe bahora batanga amahera ngo bagiye gukinirwa green card, vyogabanuka umuntu wese agakina green card yibereye muhira ataburyo arinze gutanga. Bisaba gusa ibintu byose ko ubironka ko amakuru, ukabikora neza, ibisigaye ukarindira Imana akaba ari izikorera. Mu gihe Imana yagusezeranye kuzoba muri Etazini, byose birakunda nta kidakunda. Bisaba kugerageza no gutrayinga. Abafise indoto rero yo kuja muri Etazini urashobora kugerageza, nubwo biruko naho Trump atubangamiye ntitwocika intege.
ubuzima ni kugerageza, ni ugutrayinga. Yego murakoze cyane, utarakanda subscribe ufyonde ngaha kunzogera, ushire no kuri toute notification kugira uzoze urabona notification n'ibindi biganiro bizokurikira. Ngiye kubaha amakuru akomeye cyane ku kijanye na green card. Ubukurikira tuzokwiga ikijanye n'ifoto, hama turindira itariki twese 2 z'ukwicumi tuze dukinire hamwe twese. Ciao ciao, ndabashimiye cyane abo twabanye. Video vyiza uyiraba yose kugira ntihagire ikigucika, kugira ubitahure neza. Ufise ikibazo urandika muri commentaire, ubukurikira nkaza ngakora video ndabishura. Merci.